turabahaye mwiriwe mwese abo muriko muratwumviriza aha turi mu kigo cya JAYC Productions muri kubona Jewe Divine Akimana sanzwe ndahakorera muri kino kigo cya JAYC Productions basanzwe bahakorera ibintu byo guhinyanyura umuziki guhinyanyura amasanamu hano muri JAYC Productions twatewe iteka mu kuronka umushitsi nawe arashobora kutwibwira akatwidondora karibu murakoze cyane ku mazina yose banyita Jean-Claude Nizigama ariko benshi bamenyereye banyita ku Nizi canke Claude Nizi hama nk'abandi umuhanzi umuririmbyi umurundi murakoze ya murakoze cyane Nizi murumvise yuko Nizi asanzwe ari umuririmbyi w'umurundi Nizi mbega Nizi ninde nkoshaka kumenya bariko baratwumviriza boshaka kumenya Nizi ninde abahehe twamusanga hehe kuko benshi barashobora kushaka kuza kuraba donc barashobora kubaha adresse yawe. Okay, Niz mba mu Cibitoki i Bujumbura ibarabara kabiri inimero 105 nibaza ariko nka adresse yanje ariyo ariko kububa bakeneye yindi baza dushaka kubana na telefone nta kibazo ariko adresse sanzwe izi aho mba ningaho nababwiye. Ego murakoze cyane Nizi hama mu mwidondoro wanyu mwatubwiye yuko musanzwe muri abaririmbyi mu muziki w'u Burundi mbega mwoshobora kutubwira ingene mwatanguye uwo muziki wanyu? Cambe natanguye umuziki mu bihumbi 2007 cyo gihe natanga umuziki nkifise imyaka mike cyane washaka aho natanguye mvuza ingoma benshi bita batterie ingoma z'amaguru novuga ko yari nk'impano kuko nakuze ndabikunda cyane hama ndaja muri chorale ndayibamwo igihe kitari gito hama ndatangura kuza ndaja mu orchestre atandukanye niho nashika kuri Centre Jeune Kamenge ndabandanya ndakora umuziki naravugije mu orchestre cyangwa se mu band yahaje atandukanye gushika naho rero ntanguye kugira ico bita carrière solo aho natangiye kuririmba indirimbo ziwanje ndasohora imwe ndabona bigenze neza ya kabiri gushika no munsi nuko natanguye umuziki. Murakoze cyane turumva yuko murabakera cyane 2007 isaha urumva ko hacigiye kirekire cyane none Nizi murashobora kutubwira muri uwo gutangura uwo muziki wanyu aho mwafata intumbero yo gutangura donc kugira la musique nizihe ngorane mwabonye mu gutangura kwanyu kuko haje intango kenshi yamigoye murashobora kutubwira nihe ingorane zabashikiye kugira mushobore gutangura uwo muziki wanyu? Nkuko mubivuze mwaka ratangura igikorwa gecho sintangiragoye ariko kimwe gusa iyo ufise ishaka kandi ukagira n'impano byose novuga ko bishoboka byose bigenda vyikora bo ico novuga cangoye cyane cyambere habaye ikibazo cerekeye d'abord kwimenya uriwe donc gutahura impano ukavuga ati est-ce que ibindi ko ndakora bimeze gute bizogenda gute est-ce que nzobandanya canke parce que nibuka natangiye kumenga natangiye nk'imikino mvuga ati bo ni ibintu byo kwiyamiza gusa niryohere kwa kuntu umuntu akina football nyene atangura avuga ati simbone aho bizoja ariko mu nyuma ntangiye kuza ndavuga n'abantu bakanya apprécier bakavuga ati urashoboye c'est bon bakangida niyo nagiye gutahura impano yanje maze kwitahura bo ndatangura ndakora n'abandi batandukanye benshi niyo natangiye kuza mu orchestre nko nabivuze bigenda neza bo birabandanya bo gushika no munsi. Ya murakoze cyane turumva yuko naho hagiye haramwe ingorane biriko biragenda imbere nta kibazo none gushika uno mwanya Nizi mashobora kutubwira mumaze kuririmba indirimbo zingahe ya tukazimenya donc indirimbo sinzi kumbajije ama collab nagize cyangwa izimanje personnellement parce que ko indirimbo nibo maze kuririmba ni nyinshi ariko bo izo novuga ziri kuri CD novuga ko hari ku CD indirimbo zitandatu canke kuri channel yanje YouTube nizo ziri kuri CD ariko izo naririmbye ni nyinshi naragize ama collab n'abandi naragize bo n'izindi zitandukanye n'izindi narashima gusohora ariko nanditse canke sinaririmbye. Ego murakoze
none nizi mwatubwiye yuko murabaririmbyi muratubwiye yuko mufise n'indirimbo zitandatu eka hariho n'izindi mutarashobora gusohora none murashobora kumenyesha ariko baratwumviriza nimba nizi aririmba ubwoko bw'ubuhe bw'umuziki kuko turazi hano iwacu mu muziki si hano iwacu gusa turazi yuko hariho amatipe menshi ya musique donc hariho ama secular hakabaho n'ama gospel so urashobora kubwira ariko baratwumviriza indirimbo wewe donc kandi y'umuziki wawe okay jengira gospel music ngira indirimbo mu buryo bwo guhimbaza Imana no kwitagira nivyo ndimo donc ngira indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana zo ubutumwa bwiza en general ego turumvise ko nizi asanzwe aririmba gospel watubwiye rero yuko ufise indirimbo zitandatu nizi none muri izo ndirimbo zitandatu mu kuzikora turazi yuko indirimbo ziratwara uburyo kugira ushobore gukora wavuze kandi ko harimo na video zibiri video zitatu okay turazi ko byose bisaba uburyo mbega ku kintu cerekeye uburyo ngene mwazikoze la consommation yakubanye byagenze gute ntivyakugoye cyane nimba atarakabanga arashaka kubitubwira gatonye ngerageje gusubira inyuma simfise indirimbo zitandatu gusa mfise indirimbo zirenga zitandatu ariko iziri kuri YouTube kuri adresse yanje ya YouTube ni zitandatu gusa rero kuzisohora n'uburyo cyambere cyo n'uburyo kandi uburyo harimo iyo mvuze uburyo harimo amafaranga harimo energy kuvuga inguvu vyumviro kwa byo byose ni ibintu umuntu abakeneye ariko kandi uko byikose Imana iradushoboza kandi bikagenda neza nico no kwishura ni Imana gusa dushoboza ya Imana ni dushoboza kandi inzo zindi urafise icizere kumbure yuko zizohava zisohoka atabwoba ndafite icizere kuko ikigona natanguye nuko mfise Imana izogibandanya na cyane nabivuze yuko zikintu ufise ishaka kandi ari ici wawe inzira zigenda zuguruka nivyoroshe ariko birashoboka kuvuga iki ndafise ama projet menshi ndafise ivyo napanze nateguye indirimbo ni nyinshi nandika nyinshi ku munsi ndashaka kwandika indirimbo zitatu umva ni vyinshi ariko kira kintu cyose gifise umwanya waco kira kintu cyose kira ndirimbo yose irafise ingene izosohoka mu kiringo cayo rero ndizera neza ko nzokomeza gushishikara kino gikorwa kandi neza cyane kuko hamwe n'Imana byose bizoshoboka ya urakoze cyane nizi ariko n'ubu ndashaka inkubaze mwatubwiye yuko kuririmba mwabitanguye mu mwaka wa 2007 ego gushika no mukaba mukibandanya kandi mwifuza ko muzokwama mubandanya kuririmba mwoshobora kubwira abari ko batwumviriza intumbero nyamukuru donc igutuma wumva wobandanya uwo muziki wumva wobandanya kuririmba l'objectif principal wewe ufise jewe intumbero mfise mu kuririmba kwanje canke mukise mukuru muziki ya mbere yoyo nuko nkene ko maze ubutumwa bwiza kuko nico twahamagariwe kuremesha imitima kuvuga ubutumwa bwiza bubohora buremesha nkura abantu muri bimwe ndabashira mu bindi parce que turacafise akazi kenshi hari abantu bakeneye ubutumwa dusohora abantu baboshwe n'ivyaha bitandukanye les jeunes bazingamiswe n'ibiyayuramutswe n'ibindi bitagira kamaro rero ndafise message cyane ibavuga ko message cyane ibaraba numva mfise ishaka rinini cyane yo gutangaza ubutumwa bwiza ndababwira yuko Kristo wenyene ari wamara inyota zose yuko Kristo muri we harimo vyose yuko ari we buye rimyifuruka ari bashoboye vyose ari muri we hari ubuzima bwiza kandi muri we vyose bibonekayo kandi akaba ari watanga amahoro ubwo butumwa bwanje niryo hangiro ryanje musanzwe mfise urumva muri make no gushikana ubutumwa bwiza ubicishije mu kuririmba ego murakoze cyane hama nsubire inyuma kandi nsubire ndababaze kuri izo ndirimbo zitandatu mwavuze ko mwakoze indirimbo zitandatu mukaba mufite na video zitatu hama murashobora kutubwira mbega izo ndirimbo mwazikoreye muri studio iyihe bimeze byagenze gute izo video zozo bimeze gute ama audio nayakoreye mu studio atandukanye harimo yitwa NRP
aho nakoranye umuproducteur yitwa Heritier ni indirimbo yanje ya mbere. Hama hariyo n'izindi nakoreye ahandi hatandukanye nko kwa Masterland, Master Music n'amavideo uko nyene. Bon, en fait nagenda avanga ama studio kandi nababwiye n'ibindi biko biraza ko bon jewe ngene nkora ngenda donc numviriza ubumenyi donc kugira ngo nshobore ibintu vyiza kandi bigezweho bivanye n'ibyo tugezemo. Cyo tuma kenshi uzosanga ndiko ndahindura ama maison de production. Ni juste kurondera qualité no kurondera donc kuduza muziki wacu ubundi buryo. Ego ndumva bihimbaye cyane. None mwatubwiye uko nibindi biri inyuma. Mbega hari ikintu gishasha wabwira abafanzi bawe cyangwa ariko batwumviriza nimba hari indirimbo uri kurakora yoba igira sinzi ngira ngo yobigira nk'indwi, hari cyo babitubwira ko? Ni indirimbo igira 8 nagomba ndababwira yuko vuba cyane nk'inyuma y'indwi zibiri ngiye kurekura cyangwa ngiye gusohora indirimbo yindi nshasha yitwa Sigaho. Ni indirimbo nizera neza ko izokiza imitima ya benshi kuko ni indirimbo iri mu majambo akomeye kandi ni indirimbo novuga ko yakoze mu bundi buhinga tuyatumenyereye nga mu gihugu cy'Uburundi kuko na video yayo iri gukorwa mu bundi buhinga buhanitse mu kibanza gihanitse naco nyene kandi n'abaproducteur nabo nyene bahanitse. Umva nizera neza yuko izoba ari indirimbo isukuye kandi yamateke. Ego murakoze cyane. None washaka tubwira iyo ndirimbo gezaho uvuze ko yakoreye ahantu akomeye cyane, mbega mwayikoreye muri studio iyihe? Murakoze. Audio nayikoreye muri Master Music ariko byerekeye amasanamu cyo no kwita clip video ndiko ndayikorera aho bita kuri JAYC Production, ni mukigo cyitwa JAYC Productions. Benshi bashaka kwibaza ko ari gishasha ariko nikigo kije gikomeye cyane cyane mu buhinga no mu bumenyi kuko nababwiye nkitangura dukeneye kuva aho turi kugira ngo dushika handi hantu. Rero niyo mvunya mukuru yatumye negera ico kigo kugira ngo nshobore kubandanya ngira ibikorwa byiza cyane cyane mu video ngerageza kuraba hari quiet nziza. Rero nico gituma nahisemo kurira muri JAYC Productions ino video kandi nkaba nizera cyane yuko izo bari video y'amateka kubera yuko d'abord ivyo nari nkeneye hose byose biriyo. Washaka ibikoresho appareil ibikoresho bikomeye bigezweho cyangwa abahinyanyuzi bakora neza n'ikibanza kandi cyiza cyo gukoreramo. Rero cyotuma nahisemo gukora video muri JAYC Productions. Ego muratubwiye yuko iyo ndirimbo mwayikoreye muri Master Music ariko mwifuza yuko video yayo mwaciye muja kuyikoresha muri JAYC Productions. Mbega nigiki mwabonye muri Master Music badakora ku buryo batoshikira iyo bayakorewe muri JAYC Productions? Donc mubwira bariko barabumviriza intumbero nyamukuru yabatumye mushobora kuja gukoresha video yayo ahandi mu indi studio itakorewemo. Tukibaza ngene no cishura nuko nanabivuze kugira ngo jewe nkora ikintu ndumuntu namashaka ku donc cyane nisunga ku qualité. Muri Master Music barakoze donc ivyo bateguza gukora barabinkoreye kandi sindas iyo audio ndiranasohoka kuko twahisemo ko bizosohokira rimwe, ni audio na video bizosohokira byose rimwe ariko vyose ko bikozwe cyangwa vyose ko bikozwe biri mu buryo bukomeye kandi bugezweho. Ariko amasanamu yo ndavuga ko ari tutari tumenyereye cyangwa taramenyereye mu ndirimbo ziwanje kuko nakoresheje cyangwa se ndiko nkoresha ubuhinga bukomeye n'ivyuma bikomeye cyane kuko nashoye kwegera maison yitwa JAYC Productions kuko nabonye ari yo maison ifise ivyuma bigezwe muri kino gihe bishobora gukora ivyo nkeneye kuba nkorera kandi mu buryo bwiza kandi n'abahinyanyuzi bashobora kubikora neza. Abahinyanyuzi ndavuga bagi bakora ama video ya yes. Ego murakoze cyane, turabashimiye cyane Nizi uko biri kose abariko baratwumviriza n'abafanzi banyu batahuye wari we Nizi, bumvise Nizi wari we bumvise Nizi akora iki.
nibaza ko byinshi babitubwiye abazoba bakeneye ibindi kumbure bazobashikira aho mwatubwiye muba babibarize neza. Ego ariko batwemeza turabashimiye cyane twari turi muri JAYC Productions nababwiye nikigo gisanzwe gikora ivyo guhinyanyura umuziki guhinyanyura amafoto guhinyanyura n'amavideo mwumvise byinshi kubyerekeye kino kigo benshi baraza kwibaza mbega JAYC Productions iri hehe ikorera hehe. JAYC Productions iri mugasenyi muri zone muri commune Ntahangwa zone Gihosha mugasenyi kwibarabara rya ETS inimero 19. Noneho mwe bonyene muhashitse muca mubona hariho ama design yerekeye ivyo bya JAYC Production. Turabashimiye cyane Nizi. Nibaza ko mugira akajambo kanyuma mutekereye abafanze hama dusozera. Mbere ko nsozera nkuko mubivuze numva no hamagarira abagenzi banje baba ririmbyi yuko bohurumbira cyane kumenya aho JAYC Productions ikorera kuko nabantu bariko bakora ibintu vyiza cyane ndavuze vyiza cyane ko jewe ndiko ndabibona kandi bakora binkorera uri kuratwumva cyangwa uza kutubona umenye yuko namba turi hano namba nahisemo kuza muri no maison nuko twabonye ko bashoboye gukora ibintu bigezweho kandi ibintu bishaka kudushikana ku yindi level. Rero ndahamagariye inshuti zanje abagenzi abahanzi abarinzi bagenzanje yuko twoshika mugashika muri kino kibanza bazubakira neza cyane ko najibanyakiriye neza kandi bazubakorera ibintu vyiza ivyiteka bigezweho n'ivyo no babwira akoze cyane. Murashaka kwibutsa akazina ko turi kumwe? Nitwa Jean-Claude Nizigama ariko benshi bamamagara ku izina rya Nizi. Urashaka kumenya kushaka kose Claude Nizi kwa kushaka kose nzo kwitaba. Ego Claude Nizi urakoze cyane turagushimiye cyane ko wagendera hano muri JAYC Productions. Tubibaza n'undi munsi uzogaruka tuzaniye n'ibindi bintu bishasha. Nkabashimiye kandi n'abariko baratwumviriza murakoze neza cyane tuzoba dusubira igihe gikurikira. Ndabifuriza umunsi mwiza muhezagirwe.